Ibyiza by'ino modoka ico mwayimenye ko nuko ata gitoro ikeneye canke ngo iki na kiriya gishobora kuyigendesha uretse umuyagankuba barayisharija kandi ino modoka uwayitanze canke abayishikirije bavuga yuko itari bwagendeshwa na rimwe. Nyari majambo iracari shasha subiramwo shasha. Rero Miss Burundi yaronse ubushimwe bwinshi cane. Novuga yuko no mwigeme yahinduriwe izina mu kanya gato y'icaro, mu buryo nawe atari yiteze, mu buryo nawe atabonamwo uko biri bugende. Rero natwe turamukeje nka Yagateke, turamukeje abandanye anezerwa kuko bino bintu birasaba kwiyumvira, urahura n'amacarenje, urahura n'abaguca intege, kuko uwo mwegera ntiyobura ikibazo yomubaza kijanye n'amashago yagiye arahura nayo. Yes, murabona ko anezerewe, murabona ko c'est le moment de la remise officielle devant les autorités, de la remise officielle du prix. Je vais vous aider. De la remise officielle, on va demander aux autorités qui sont encore là d'accompagner la représentante de Skyline qui a aidé pour qu'on ait la voiture électrique qu'on a, élégante comme on dit, élégante comme notre Miss. Miss Burundi 2025, c'est le moment d'aller recevoir officiellement votre voiture. Les applaudissements s'il vous plaît. Et on va aller de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'on va demander à notre équipe technique, ils étaient là depuis le début, de suivre la Miss. twegereza ikibanza c'ahari imodoka Miss Burundi agiye guhabwa, yamaze kumenyekana. Urabona yuko ari umugeni ashitse, nk'uko mubibona uwo muzungu yaje azanye ako gakemanyi, niwe yahawe igikorwa co kumwereka ukuntu bigenda. Urabona yuko iyo ni certificat yerekana yuko agiye kuronka iyo modoka. Uwo n'umushikiranganji yaje kwifotozanya nawe canke urabona ko hari abategetsi batandukanye baje kwifotozanya nawe. Si iby'imbeshere, byari ibintu ubona yuko bisa neza cane. Urabona yuko n'umwigeme yishimye kuba abona kino gikorwa cagenze neza. Turanezerewe natwe kuba umurundikazi ashobora guhabwa agaciro nk'aka. Mu kanya kari imbere turaza kubereka ukuntu ubushimwe bwagiye buratangwa no ku bandi ba misi. Turavuga première dauphine, deuxième dauphine, Miss Popularity, Miss Development ndetse n'abandi. Ariko nagomba kubabwira ni ibintu biryoshe cyane, nk'uko mubibona bariko baramwegereza kugira abone neza ukuntu ino modoka ishobora se gukora. Yes, rero mubandanye mudukurikirana. Ni Yagateke ndabibutsa kugira bemereye akoza irabashikiriza ibintu bigezweho nanyawo kandi mu gihe cyose. Nk'uko mubibona rero abantu barashengereye, abantu benshi cyane. Ubona yuko twari twahishikiye kugira turabe ibintu ko baramwereka ati ugira gutya. Ku batabizi burya Miss Burundi ntabazwi, nicyo gituma benshi bashobora kubaza ati none uyu Miss atazi imodoka n'ibyo. Bari kuyimwigisha kuko ntiyari agize iki abizi. Yes, urabona ko ari ibintu binezereje cyane. Murabona ko hari
imikomere rasiko azi mu byo gutegura ibiteramo uwo muntu afise dread. Yes, rero ubona ko ino modoka ifashe mu mugongo na CRDB ariyo igwanurwa ko ariyo yatanze imodoka kandi sagasesesha rumuri murabibona yuko biri no kuri ino modoka. Rero ni imodoka ubona ikoze ku rwego mpuzamakungu kandi igezweho. Urabona ko ari imodoka kandi ifise ibibanza bine, ndavuga icya shoferi n'uwo baba bicaranye n'ibibanza bibiri inyuma. Ni imodoka kandi amakuru mwamaze kumva ata gitoro ikeneye, nta gitoro, nta mazutu, nta lisansi ikeneye, yoyo ikeneye ko uyisharija. No muzungu yashoboye kuyimushikiriza yavuze ati tumuhanye na sharijeri zibiri, numva yuko sharijeri imwe ishobora gupfa bagakoresha iyindi. Rero murabona ko ari imodoka ikozwe ku buhinga bwa none, ku buhinga bugezweho. Ni imodoka uriko urayiraba amapine yayo honyene ni amapine meza cyane rwose. Yes, urabona yuko hariho abantu bariko baramwegera kugira bamukeze. Urabona na sewo no mwigeme ariko aramwegera kugira mukeze. Murabona ko afite n'amashugwe. Byari ibintu binezereje cyane, byari ibintu ubona yuko bisa neza cyane, ubona yuko birimo abategetsi benshi cyane. Umwanya uheze mwabonye yuko nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yamaze kuba amukeza muri kino kibanza. Yes, rero tugaruke baracariko baramwereka. Nababwiye ntiyashoboye kuca agira ko yasi umuduga, ariko turizera yuko tuzi yuko ikibazo ari uko atawuzi canke wari umunezero mwinshi, ariko wewe yisabiye uko twari tuhari, yisabiye ati nukuri nimundeke jewe sishobora kugendesha no muduga. Isimurana ko Miss Burundi hariko arava muri no muduga kugira ashobore kuza kubandanya aryosha ibirori yifotozanya n'abari. Murabibona yuko nabibabwiye nako ndababwira ibyiza by'ino modoka. Ico mwayimenye ko nuko ata gitoro ikeneye canke ngo ikina kiriya gishobora kuyigendesha uretse umuyagankuba, barayisharija. Kandi ino modoka uwayitanze canke abayishikije bavuga yuko itari bwagendeshwa na rimwe. Nyari majambo iracari shasha, subiramwo shasha. Rero Miss Burundi yaronse ubushimwe bwinshi cyane. Novuga yuko aho no mwigeme yahinduriwe izina mu kanya gato cyane, mu buryo nawe hatari yiteze, mu buryo nawe hatabonamwo uko biri bugende. Rero natwe turamukeje nka Yagateke, turamukeje abandanye nezerwa, kuko bino bintu birasaba kwiyumvira. Urahura n'amacarenje, urahura n'abaguca intege, kuko uwo mwegera ntiyobura ikibazo yomubaza kijanye n'amashago yagiye arahura nayo. Yes, murabona ko anezerewe, murabona ko anezerewe na kano kanya. Murabona ko ariko agumbira se wiwe. Murabona ko ari ibintu bishemeye. Nawe ufite umwana agapasa muri ano mahiganwa ntiworeka kunezerwa ku byubahiro byawe. Turabona n'uwundi mu mama anezerewe, ariko ntituzi ko ari mama wiwe, ariko ababizi abamuzi muzodutomboreza. Murabona ko umutama yamaze gufata postere kandi kanezereza cyane rwose. Ubona ko ari ibintu bishemeye cyane rwose. Aravuga ati banza n'umuryango wiwe. Yes, aba n'abantu ubona baje kumukenza banezerewe. Kano kaganuke kahawe na Miss Burundi 2025. Murabona ko ari ibintu byari bishemeye. N'umwigeme aberewe, n'umwigeme ubona yuko yakora n'umurava ibikorwa byiwe. Abantu bavuze ati
ntawarabikeka yuko yorose ino kado canke kano gashimwe gahabwa Miss Burundi. Ati kubera ko atawarabyiteze ni umwigeme wabona agenza make, okay? Ni umwigeme wabona agenza make kandi ubona yuko adashuhiye iby'isi. Ukuntu ico bituma ndabyemeza ibyo ni uko agihabwa gashimwe nta kindi yakiranye ako gashimwe kuko abaye Miss Burundi atari uko yarize kandi yakoreye amarira ararira mu buryo budasanzwe bwatahuritse. Ababwiye mugumane natwe hariho n'ayandi mavideo tutarabireka. Yes, nk'uko mubibona aracifotozanya n'inshuti n'abagenzi, abo bavukana n'abana bayizi, arishimye aranezerewe kuba yashoboye kuza muri ano mahiga. Kumbure tuzobandanya turondera ukuntu dushobora kumuronka, twashoboye kumuronka kuko murabona yuko uno mwanya benshi baba bamukeneye cyane aho mu miryango yabo. Yes, rero ni ibintu byari bishemeye nariko ndavuga. Uno mwigeme urabona yuko ku bintu bijanye no kurya ibirori biriya byari bimuraba kuko yakiranye akanyamuneza. Kwitwa Miss bituma anakorona n'amata. Yes, uyu n'umutegetsi n'umushikiranganji ariko yifotozanya nawe muri kino kibanza. Okay, for real for now. Umutegetsi wana nawe yaje gushigikira bino bikorwa hano abandanye bamwereka ukuntu akwiye kubigenda. Yes, murabona ko abantu baracamukeza ku bwinshi, baracamukeza ubona yuko bishimye banezerewe kano kanya. Yes, bakunzi ba Gatete mubandanye